Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Jean Paul Manirakiza yahora aramutswa ishirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball mu Burundi yaraye atanze imihoho. Yamenyesheje ko ari kumvo zimuvuyeko. Abakwirikiranira hafi ivya basketball mu Burundi bavyakiriye gute? Vyoba bigiye gufasha iki basketball yo mu Burundi? Ibi nivyo tugira tubashikirize muri kino kiganiro kw'isoko za Wadi Grace. Ni jewe ngira ndakibashikirize kaze. Mwikete ryo kwa 19 ndamukiza rirungikiwe abagize urwego nyobozi rwa Febabu, Jean Paul Manirakiza yamenyesheje ko atanze imihoho afatiye no ku bushake bwa bamwe n'abandi bagiye babimusaba. Muri iryo kete yibukije ko mwishigwa mu migambi yarafise yayishitseko mu myaka 3 yaramaze aramutswa Febabu. Atanze imihoho mu gihe basketball y'u Burundi iri mu bihe bigoye kuko ishirahamwe mpuzamakungu rya basketball FIBA ryari riherutse guhagarika muri uwo muryango Febabu ryagiriza kutubahiriza amategeko mpuzamakungu agenga urwo rukino igihe umugwi Dinamo wari waserukiye Burundi mu mahigano ya ball ahuza imigwi yabaye iya mbere iwabo mu bihugu vya Afrika. Dinamo ikaba yatsinzwe impaga kubera yanse kwambara imyambaro yanditse ko Visit Rwanda mu rukino rwayihuza n'umugwi wo mu gihugu ca Maroc. Twifuje kumenya insiguro abakwirikiranira hafi urwo rukino rwa basketball mu Burundi baha uko gutanga imihoho kwa Jean Paul Manirakiza. Kw'isoko twaciye tubaza Gakiza Kevin umumenyesha makuru w'inkino. Jewe inkuru yuko Jean Paul Manirakiza asanzwe arongoye urukino rwa basketball mu Burundi mw'ishirahamwe rya Febabu atanze imihoho. Ruhande rumwe twavuga yuko itanga iciza, ariko ku rundi ruhande iduteye novuga umutima uhagaze kubera tutazi tugiye kuja, tutazi ibigiye gukurikira mu rukino rwa basketball, na cane yuko hariho vyinshi uno atanze imihoho ategerezwa novuga gutanga ku muco canke akabazwa bibaye ngombwa, kuko hariho novuga n'ico twokwita audit canke isuzumwa ryariko riraba kubijanye no kungenera ino shirahamwe isanzwe rikora. Reka umuntu agaruka gato kw'ikete yanditse avuga yuko yishimiye ibikorwa yaranguye inyuma y'imyaka 3, ariko ugiye kwiraba neza nuko iyo myaka 3 yarashigikiwe cane gose. Yarashigikiwe n'umwe mu novuga mu ndongozi zari zorohewe ugereranije nabo yasubiriye. Ndavuga uwo bita Kararuza yasubiriwe na Jean Paul Manirakiza hari mu mwaka wa 2021 nyuma y'imvururu nyinshi, nawe nyene novuga yari yateje aho bavuga yuko ahengama kandi adakurikiza amategeko. Uno batazira apotre ariwe Jean Paul Manirakiza yaje mu bihe vyiza kuko yariteze ko vyinshi mu gihe novuga inguvu zose zitandukanye, harimo abamenyesha makuru, harimo abakunzi urukino rwa basketball bari biyongereye cane gose, aho ubone nuko n'imigwi yari yamaze gushiraho programme yo gushobora gushira mu buryo bwinshi kugira bashobore gushika mu mahigano akomakomeye nka Elite 16 ugashika no muri FIBA. Novuga twari baguserukamo nubwo bitakunze yuko umugwi wari waserukiye Burundi ariwe Dinamo ubandanye. Ico rero kirekana yuko ari umwe mu bantu baje novuga bizewe, kandi vyaranagaragaye nubwo ibiciro vyaduze byo kwinjira ku bibuga, nubwo ibibuga bitari bisakaye, nubwo hari inzitizi nyinshi zifatiye ku mikoro y'abarundi. Musanzwe mubizi ko no munsi yarukene bwinshi cyane gose, abantu baritabiye urukino nubwo bitari byoroshe gushaka ku kibuga. Ikibabaje nuko no munsi inyuma y'imyaka 3 novuga byaragaragaye yuko urukino rwa basketball rwateye intambwe ishimishije, ariko inyuma y'umwanya muto rukaba rugira rusubira inyuma novuga imyaka myinshi gusumba aho rwari rugeze. Ivyo ndabivuga mfatiye novuga kucizere amashirahamwe novuga abasanzwe bafasha Burundi. Ndavuga nk'ubuserukizi bw'igihugu c'Ubufaransa mu Burundi bwashoboye gukora ibikomeye cane gose kugira bashobore guteza imbere urwo rukino. Harasubirwamwo ibibuga, ukaja nk'amashirahamwe nka Brarudi, rimwe mu mashirahamwe sanzwe tuzi yuko yifashe canke iyo bari bifise kahise gakomeye mu bijanye no gushikira inkino, bari batangusha mu buryo mu rukino rwa basketball. Rero ico ni kimwe novuga mu nguvu yari afise ariko atashoboye gukoresha neza. Muti kubera iki? Uno munsi benshi bavuga yuko inyuma yo guteza imbere urwo rukino, inyuma y'abantu bari bahagurutse atanguvuga ati reka dushiremo inguvu mu mpande zitandukanye, nuko ugiye kuraba bacitse inguvu bivanye n'ibihano canke ingingo zagiye zirafatwa na Jean Paul Manirakiza no musatanze imihoho.
aha tuvuga nk'imigwi yagiye irasohoka, tuvuga nk'ibiciro byagiye biraduzwa, tunagaruke novuga no kucagira bugwa cyane gose kuri audit cyangwa iryo suzumwa ryo kungene rino shirahamwe rikora, aho hagaragayemo novuga ico tokwita ivya ruswa canke n'amahera yakoreshejwe atansiguro igaragara. Twamubajije n'icokorwa kugira urukino rwa basketball mu Burundi rusubire kunaguka inyuma y'ico gihuhusi rumazemo iminsi. Gutanga imihoho ni kimwe, ariko hagiye gukurikira iki? Mbega unatanze imihoho azoshobora kubazwa, azoshobora gutanga umuco, uzomusubirira ari capable canke ariteguriye kuzoshobora gutanga umuco ku bibazo bitandukanye no munsi bisizwe n'uwatanze imihoho. Ico ni ikintu gikomeye cyane gusa, uko bujya gutanga imihoho ni kimwe, ariko kubazwa ku bikorwa bitandukanye navyo ni kindi. So tuyuko turi mu gihugu gisanzwe novuga mu bijanye n'amategeko, gukurikiza amategeko canke gushira amategeko akurikirana abo bantu baba baragize novuga amanyanga canke bararonse ibiti bikomeye bigoye cane gose. Naho rero vyugariye kuba yagiye ni kimwe, ariko ibizokurikira nibiki? Mbega ayo mafaranga avugwa ko yasesaguwe azoshobora kugarukanwa? Ico ni kibazo gikomeye cane gose. Hanyuma n'uwo musubirira, mbega uwo musubirira we mu gihe uwasubiriye yabonye yuko yagiye impunda marembe, nawe ntazohava agira nk'uyo. Urumva ko ari ibibazo bikomeye umuntu ateza kwibaza. Ni naho rero umuntu wese atera kamo ku basanzwe bagize assemblée générale, kuko nibo bavuga batanguye kino gikorwa cyo kubaza kungene ibikorwa by'iryo shirahamwe riko ragenda, na habo ho gufata ibintu mu minwe, basubire barabe yuko uzo baje kubarongora afise ijunje n'ijambo ryo guhuza bose, kuko turazi ko ari ikibazo c'amategeko kutayakurikiza, guhengamira ku migwi ibisanzwe iri mu mahiganwa, ugasanga wibagiye n'abandi bariko barashiramo inguvu, ibituma akanovera k'amahiganwa katagenda neza, ugasanga imigwi itamwe kwidodomba. Ivyo nibazo byinshi nabwo biri muri muco twokwita governance muri FEBABU byaki biribonekeza muri kahise. Rero no munsi bitubera icigwa, ugiye kuza abone yuko no munsi hariho inguvu twari dufise, ariko turiko turatakaza bivanye nuko tuguma mu kunyinyurana. Ivyo rero birashobora gutuma no munsi turonkana uvuga basketball yoshika kure hatagiye arabaho guhagarara. Kurabona inyuma y'imyaka 3 dusubiye inyuma hafi imyaka 10 kubganje, kuko dusubiye iyo twavuye ariko ko twari tumanze kuja kuwundi murindi. N'ivyo hanini. Hanyuma ikindi kintu naco n'abakunzi ba basketball abana ko no musa abakinyi bagiye bose, c'est toute une génération n'urunganwe dutakaje ruri novuga mu mayira abiri rutazi yuko ejo ruzogaruka i Burundi. Benshi urana ko bamaze gutanga kuja mu bihugu bibanye gukina, mbega abo bazogaruka gute? Urana ko uwo muntu agiye kuza afise akazi gakomeye cane gose. Ni naho mvuga yuko ugiye aragiye mugabo arafise ivyabazwa. Ni naho novuga ho garagara yuko indongozi zifise ivyo ziba zije gukora kandi zikitaho urukino, ariko zitaravye inyungu zabo bwite, kuko nico kibazo dufise mu Burundi, sino mu nkino gusa no mu bindi bisata by'ubuzima. Urabona yuko no munsi umuntu araza agatwara, ariko ayamaze kugenda nta ugaruka kumukabakaba. Twizere yuko no munsi bigiye guhisomo abasanzwe bajejwe urukino rwa basketball mu ntara zose, ari nabo bashiraho amategeko bagashiraho n'indongozi, bibabera icigwa. Kurabona yuko bituma dutakaza umwanya tukama turi inyuma, hakuja imbere tugatera dusubira inyuma. Jean Paul Manirakiza yari yatorewe ikiringo c'imyaka 4 muri myandagara umwaka wa 2021. Imbere yuko atanga imihoho yari yagirijwe na bamwe mu bagize komite nyobozi ya FEBABU ko yanyuruje ubutunzi bw'ishirahamwe. Aha akaba ari naho hagarukiye ikiganiro ku isoko cuno munsi. Zawadi Grace na ikonda kibashikiriza nkabanda bikebanuye. Cyari ikiganiro ku isoko.